Kirundo Dieudonné Nahimana agiye kubasanira iterambere Dieudonné Nahimana agiye kubasanira amahoro iterambere mu gihugu cy'u Burundi niba wemera yuko Dieudonné Nahimana ari wagiye gutwara kino gihugu cy'u Burundi shira amaboko yawe hejuru. Murazi ko hariho abantu uyu munsi bagenda mu minsi y'imyamamazo barondera icupa rimwe gusa ryo kunywa uce usubira kugira inyota kandi ariko watora umuntu aguhaye icupa ejo mu gitondo ivyo wimbuye ukabitwara ku isoko akaguca amahada batagira uko angana hanyuma ugasanga ntaco bimariye ubuzima bwawe. Sinje kubasezerana ko ngenda baha inzoga, sinje kubasezerana ko nje kubaha imipira mwambara, sinje kubasezerana ko ndabaha 2,200 kugira ngo nyumvirize, ariko uzoba yanyumvirije akabona yuko nshobora kuzanira iterambere kino gihugu azontore kuko azoba yitoye kandi azoba atoye kazoza keza kiwe. Uyu Inosa ari mu bana banje natoye mwibarabara, yarafise imyaka ishika kuri 5 ntiyarazi n'izina ryiwe, abavyeyi bawe bapfuye mu ntambara, hanyuma araza turabana mu muryango muhira. Je nagize mariage mfise abana 30 bavuye mwibarabara tubana mu nzu, uyo yarimo yari umwana mutowe, hanyuma aratera imbere. Nima mwarumvise tugiye gukina muri Brazil twabaye bakabiri kwisi, ariko nitwe twatahanye ico bitikira tucinzahabu c'umuntu yinjije ibitsindo vyinshi muri iryo higanwa. Uwo nawe ni Inosa duhagararanye ngaho. Mu gihe twasubiye mu mwaka wa 2016 Rio de Janeiro muri Brazil, umudari wa mbere w'inzahabu wabonetse muri uko kwirukanka wahawe Inosa mubona ngaho imbere. Baravuza Burundi bwacu, ndamubona hagaze hariya hejuru afashe idarapo bariko baravuza Burundi bwacu, amoso zarakoroka.